Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Fesiyano Bankunguka, mumenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uyu munsi gishimikiye guki? Ikiganiro c'uyu munsi gishimikiye kugi igiterwa kama c'Uburundi mubona citwa uburo. Uburo rero ni igiterwa camye mu Burundi kuva kera, bakaba arico baragikoresha mu migigwa ihambaye y'ubuzima bw'igihugu. Uyu munsi rero ico tugomba tuganireko ni uruhara rw'ubu buro mu bijanye n'umugigwa wa kiranga. Nuko rero ubu buro bweze barabuca ariko kubugenya hanyuma bakabwanikira, bumaze kuma rero barabukuramwo inzoga. Inzoga rero mu gihe co kubandwa niyo kiranga yanywa. Nuko rero ico ni igikorwa kimwe muri vyinshi uburo bwari bumaze aho hambere. Tukabibutsa rero yuko rero uburo bwavamwo n'umutsima uhambaye mu bihe vyo kurya umwaka. Abarundi bose barya umutsima w'uburo mu gihe co kurya umwaka mu muryango, mu gihe umwami wewe yarya umutsima w'amasaka. Tuciye twumva rero yuko mu bihe vyo kubandwa kiranga nawe yanwa inzoga ivuye mu masaka. Bitandukanye rero n'umwami wewe kumva wewe yaganura ku nzoga y'amasaka. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, urumva yuko ibikorwa vy'uburo ari vyinshi. Reka tugarukize ngaha, ubutaha mu buzoza mu bindi biganiro vyo hanyuma tuzobaganirira ibindi bikorwa vy'uburo mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Ubu n'umunsi rero kwari kubereka umurima w'uburo aho uri. Hariho benshi baba batarabona uburo aho buteye ingene bumeze. Ubu n'umurima wabwo. Ubu rero murabona ntiburera, ntiragera aho babugenya. Hanyuma bugaca mubona n'umwaka w'uburo. Mbega uburo burimwa ryari? Aha murabona yuko turi muri ntwarante. Turi muri ntwarante ariko kwezi kwa gatatu. Murabona rero aho uburo buri. Ubu rero bwatewe ku mutasuro. Ubu nubwo ku mutasuro muca mubona umwaka w'uburo. Mwese rero mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, reka ndabasezere, tuzosubire uyundi munsi. Ndabipfurije amahoro n'imigisha aho muri hose. Murakoze.